Tekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanya mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV ndabahaye kaze aho mwoba muherereye hose muri uyu mwanya w'amakuru agezweho tugiye kwibanda cane kubivuga cane mu gisata c'umutekano hamwe na politike ntuze gucikwa hari ibintu bikomeye cane n'impinduka zikomeye cane mu kaje gato muraza kuvyumviriza ndagusaba rero kugira ngo uherereye hose ntuze gucikwa waba aho dukurikiye uri mu Burundi abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure ndagusaba kandi kugira ngo nabisangize bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa tubatoreza vyinshi bivugwa n'amasoko yacu ari irya nino mu nzego zitandukanye kandi zikomeye mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi hari byashikirijwe n'abategetsi biba bikorwa nabo hari inkuru mba mwaranyegejwe havugwa cane ku mbuga ngurukana bumenye n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye byose rero turabitegurira kuri iyi mbonesha kure Prime Niyongabo ndetse na General de Brigade Jules Ndihokubwayo aba bose n'abagenzi bakera cyane Bavarisito Ndayishimiye. Jules Ndihokubwayo ava muri komine imwe mu ntara ya Gitega na Varisito Ndayishimiye ni muri komine Giheta bava ku gatumba kamwe hari n'abavuga ko bafitaniye ubucuti bwa hafi mu muryango umwe n'umukuru w'igihugu yavuye mu gisirikare afise ipete rya General Major uwundi niwe agendarira umukuru w'igihugu chef du protocole d'etat aherutse no kwambikwa ipete rya General de Brigade avuye kuri colonel nayo Prime Niyongabo no mugenzi wa Varisito Ndayishimiye dore ko Varisito Ndayishimiye yari umuhagarikizi wa Colonel Prime Niyongabo mu bugeni yoba yaragize n'umutambukanyi wiwe hari byinshi bigiye bitandukanye rero nk'amabanga bera mu bategetsi bakomeye ariko bivugwa cane ko Prime Niyongabo yoba yarasubirijwe kera mu ibanga rikomeye cane dore ko no mu minsi iheze twababwiye ivyuko General Varisito Ndayishimiye imbere yuko aja mu gihugu ca Cuba ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoba yarasize ikete rikura mu mabanga y'umukuru w'igisirikare Prime Niyongabo maze umushikirangaji wa mbere General Gervais Ndirakobuca aranka kurishirako umukono hari ivyabaye kuri RTNB radio na televiziyo vy'igihugu mu minsi iheze abasirikare rero bakaba baragize imirwano hagati yabo mu gihe gitoyi cane aho bari baje gusubirirwa n'abandi itegeko rero ryoba ryaratazwe na Jules Ndihokubwayo bivuze ko ari we yoba yararwanye kuri General Varisito Ndayishimiye igihe umutekano byari biriko bivugwa ko ugiye guhungabana maze habe coup d'etat ivi byose rero bigaragaza ko Prime Niyongabo dacizewe na Varisito Ndayishimiye ahubwo Jules Ndihokubwayo ashobora kumusubiriza ivi byose tugiye kubigaruka ko muri aya amakuru ndagusaba kugira ngo fyonde kuri subscribe canke s'abone ni butari wafyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza abazi Jules Ndihokubwayo ku rugamba bamuvuga nk'umusirikare yarinda cyane atagira ikinya cyo kwica bamwe ico gihe bamwita muyangayanga bafatiye ku kungene yari abanguye kwica takinya Jules Ndihokubwayo ku itariki ya mbere ukwezi kwindwi 2023 yarambitswe ipeti rya General de Brigade maze arava ku karenganyo yaramazemo imyaka myinshi cyane ariko iryo pete ryatumye abategetsi batari bakebuzura ubwoba kubora batazi amabanga Jules Ndihokubwayo ashobora guhabwa hari n'abategetsi babiri bacurwa muri kino gihe ko ashobora kubasubirira wa General Prime Niyongabo arongoye igisirikare yahora ari mu bizigirwa bandayishimiye ariko imigenderanire sani yatosekajwe n'ubusuma Prime Niyongabo avugwamwo mu gisirikare ubundi acurwa ni General Major Ildefonse Barurema arongoye urwego rukuru rw'iperereza benshi bita documentation canke SNL matwi adusumira nuko General de Brigade Jules Ndihokubwayo ashobora guhabwa kimwe muri ivyo bibanza mu misiri imbere kugira bandanye gucungera ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye naho kwizerwa n'umukuru w'igihugu biryoshe Jules Ndihokubwayo numwe mu bacunzwe cyane n'abansi bandayishimiye binyegeje mu butegetsi arabo bose rero bashatse kumukura ku butegetsi naho rero atari mu mabanga jaye n'inzego z'umutekano yibutse ko muri
Rondeza Pacifique rinahazwe izina rya Jules niho kubwayo ryavuzwe mu banyuruje mudandaza Christian Ndize batazira Barezi yajanywe n'iperereza mu gisirikare muri Mukakaro 2023. Bobo Rugurika n'umuyobozi wa RPA yemeza ko Varisito Ndayishimiye yashize umukono ku itegeko rikura Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'igisirikare maze mushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobucaranka kurishira ku mukono aho niho haravuye rero n'ibihuha bivuga umugambi wo gutembagaza ubutegetsi kuva mu ndwi zibiri ziheze. Cyo bikoze amakuru rero haremeza ko President Ndayishimiye ashaka kwikora ko General Niyongabo aya makuru nyine akemeza ko abasirikare badashigikiye Prime Niyongabo sirikare ngo bagiriza ubusuma bwinshi barongoye kandi bavuga ko ari we yababujije ko baronka gashora kisununuye imbere yuko Varisito Ndayishimiye yoba yarabongeje umushahara mu kwezi kwa kane hamwe no kwa gatanu. Hari inkuru rero y'ivyashikirijwe n'umusirikare umwe atashatse kwivuga izina kumva z'umutekano wiwe yaragize ati genda mubwire Ndayishimiye ayabahe. Ico gihe ariko asubiramwo imvugo yakoresheje na Prime Niyongabo. Ni mu butumwa rero butandukanye abasirikare bagiye baboneka bidogira akarenganyo kabaye mu iduka ry'imishahara riherutse. Hari abasirikare benshi bavuze ingene barenganijwe bagasanga bagenzi babo banganye pete n'uburambe mu kazi bongeye menshi kubarusha. Umwe muri bo yagize ati ntidutahura ingene batwongeye umushahara, harimo akarenganyo kenshi kandi ntibigeze banadusigurira ngo tumenye ivyo bafatiye ko mu kutwongera. Kanje mfise pete rya kaporali banyongeye 70,000 ariko mugenzanje twinjiranye rimwe kandi tunganya ipete bamwongeye 170 vy'amarundi. Ndufise uburorero bwinshi bw'abandi barenganijwe gutyo kitubabaza nuko mu biro bijejwe imishahara mu biro bikuru vya gisirikare batatwakira. Abasirikare bafise ivyo bibazo baragiye kwitura igisata kijejwe imishahara mu biro bikuru vya gisirikare, benshi bakavuga ko abakozi b'ico gisata banse kubakira ahubwo bakishinga kubashinyaguriza. Umwe rero mu basirikare akaba yaragize ati tugiye kwitura igisata kijejwe imishahara y'abasoda muri Etat Major ntibatwakira, ahandi naho uza wumva ngo mbega nyene ayo mahera muvuga yavuye he? Genda mubwire Ndayishimiye subire abongere ayandi. Bishitse rero bakikeka ko yo bari yo musirikare agendanira abategetsi we bamubwira ko imashini zitariko zirakora. Biro by'umukuru w'igihugu rero ngo vyategetse ko ayo makosa akosurwa. Makuru dufise avuga ko iyo myidogo yashikiriye ibiro by'umukuru w'igihugu navyo bica bitegeka umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo n'umugenduzi mukuru w'igipolisi General Major Frederic Budomo gukosora vuba ayo makosa. Nkuko rero byasomwe mu itangazo yarongeka amakambi yose y'igisirikare General Prime Niyongabo bamenyesha ko amakosa yabaye mu iduzwa ry'imishahara y'abasoda azokosorwa mu mushahara w'ukwezi kwa gatanu. Ico gihe iryo tangazo ritangwa. Gusa rero hari imirwi yidoga ko yibagiwe. Ni imirwi rero yavuze ko itaronse amahirwe yo kongerwa umushahara mu rw'iwa mbere ugizwe n'abasivile basanzwe bakora mu gisirikare abo bakunze kwita ba TSM. Ntibatahura impamvu hoduzwa imishahara y'abasoda nabo ntibadugirizwe kandi bose bahembwa n'igisirikare bakagira bati nimba twese ubuzima bwarazimvye azimvye kuri twese ntivyumvikana ko twebwe batwihoza kandi natwebwe tugowe. Mu rwa kabiri ugizwe n'abasirikare bakiriye mu kwimenyereza umwuga n'abasirikare usanga batarakwiza imyaka ibiri mu gisirikare kuva bahejeje amashuri y'igisoda canke imyimenyerezo yo kwinjira mu gisoda. Abagize ico bavuga muri iyo murwi nabo nyene bavuga ko badugiriza bamwe abandi bakabareka kandi ngo babibona nk'akarenganyo mu gihe bose bafise ingorane zimwe z'ubuzima. Umurwi wa gatatu ugizwe n'abapfakazi b'intwazangabo zaguye mu kazi. Amategeko y'abasirikare avuga ko abasigwa babo bagoma baronka amafaranga y'uburaro kugeza abana bakwije imyaka 18 mu gihe kwanzagabo n'ibisongerezi by'intwazangabo badugirijwe bimwe biboneka amafaranga y'uburaro. Basigwa b'abasirikare baguye mu mirimo bo bagumye bahembwa ayo bakoraho. Abo nabo rero bakasaba ko bofatwa nk'abandi mbere bakanavunira akagohe bari mu mabanga bati nimwe bagire ko aha turi ariho namwe mushobora gusiga abanyu umwanya wari wo wose nimudutunganirize muzoba mugiriye neza abana banyu n'abuzukuru banyu. Tuzwa ry'imishahara rero ryakozwe
korerwa abasirikare rivugwa ko vyinshi bese bakemeza ko Perezida Ndayishimiye yadugije gihutihuti kugira yigarurire imitima y'abasirikare muri kino gihe ariko araninyurana na General Alain Guillaume Bunyoni hamwe n'abandi bakomeye. Benshi bemeza ko kutabaye kongera imishahara ahubwo kwabaye kubaha amahera bahora bibwa n'akarwi gatoya mu barongo y'igisirikare. Benshi mu basirikare bakidogera General Prime Niyongabo bagiriza kare wadashaka ko batera imbere, bamwagiriza ko agengwa no gukunda amahera bidasanzwe. Hano rero nta cemezo dufishe ko Prime Niyongabo yoba ari we yahora yanka ko abasoda badugirizwa imishahara. Bamwe mu bahoze bagwana muri FDD biboneka ko bashigikiye General Bunyoni bo bavuze ko kuduza umushahara atari byo bizotuma bahindura aho bahagaze, ndetse ntidushimye gusubiramwo amajambo bakoresheje ariko arateye ubwoba. Uko biri kose aba yaradugijwe kubera ibihe vya politika arimwo canke akaba yarasubije ivyabo bahora bibwa. Perezida Ndayishimiye yagize neza cane mu kuduza umushahara w'abasirikare kuko bari bageze habi ntaho bideha. Hano n'umukuru w'igihugu yaratabaye abasirikare. Ni vyiza ko yoca atunganiriza n'iyo mirwi yindi yibagiwe, ariko kandi n'abandi bakozi ba leta ngararaba ntabibagire kuko ngo nabo boba bamerewe nabi, ngo burya nabo nyene barashobora kubaho nabi, ngo barashobora no kumutembagaza naho ngo atankoho bafise. Nivyashikirijwe na Pacifique Nininahazwe. Tugarutse rero kuri Jules Ndihokubwayo, n'umusirikare atari yorohewe ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza naho yari yazananye muri CNDD-FDD. Pete rya Colonel yari maze ko imyaka irenga 16, abo bazananye bo ku rugero rwiwe bose baragizwe abajenerali, ariko Jules Ndihokubwayo bararimwima. Perezida Nkurunziza yaronka amahoro ari uko yumvise ko Jules Ndihokubwayo yari hanze y'igihugu, nyuma y'imyaka myinshi yamugumiza mu bikorwa byo hanze akaronka mahera menshi, ariko akaba hanze kandi akabura ipete. Muri 2016 umuhari Forebu wa General Godefroid Niyombare tangaje ko Colonel Jules Ndihokubwayo ari warongo ibiro bikuru vy'igisirikare ca Forebu, ariko Bukeye Jules Ndihokubwayo yarabishuje ayo makuru. Masoko yacu avuga ko ari impanuro yahawe na General Major Evariste Ndayishimiye mu minsi yakurikiye. Ubuzima bwa Jules Ndihokubwayo bwoba bwarabangamiwe abaho kuri hange kubera hari bamwe mu iperereza rya Nkurunziza bo bari barahawe mu ibanga itegeko ryo kugandagura iyo ntwanzagabo. Ni umwizigirwa rero wa Ndayishimiye aho Perezida Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi. Colonel Jules Ndihokubwayo ari mu ba mbere bagenwe mu bakorana n'umukuru w'igihugu, yabanje no kubicegera c'ugendana n'umukuru w'igihugu. Munyura arahava arababwegu muri ayo mabanga asubiriye Zefiremani Iratunga. Bize bavuga ko Colonel Jules Ndihokubwayo yagize uruhara rukomeye mu ikurwa n'ifatwa rya General Alain Guillaume Bunyoni yari yahindutse umuke bakomeye wa Perezida Ndayishimiye. Twa dusumira Angelina Ndayishimiye atamama iyo kandi bitamenyekana kare ko yafashwe. Ubuzima bwa Bunyoni bwarashobora no kubangamirwa amaze gufatwa. Muri kino gihe Ndayishimiye yagizaho niba n'abategetsi bo hejuru nka bose aho takizi wo bari kumwe vy'ukuri no uwo muhenda izigirwa komeye asigaranye ngo Jules Ndihokubwayo. Ari niyo mpamvu twabwiye ko shobora gushirwa mu kibanza c'amabanga akomeye. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mukurikiye amakuru. Turaza no kubandanya kubatoreza byinshi bigiye bitandukanye kandi munabikurikire kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Imana bahezagire mubandanye kugira umunsi mwiza.